Umushahara w'inticanikize abaforoma n'abandi bakozi b'ibitarukira basigaye baronswa hadasizwe inyuma ko n'uwo mushahara batigera bawuronkera ku gihe ni bimwe mu bituma akazi gacumbagira kuri ivyo bitaro. Abaheza bakagwa mu mporero n'abagwayi baza kuhivuriza hadasizwe inyuma ko n'abakozi benshi bahawe akazi ata bushobozi n'ubumenyi bukwiye bafise. Ubwambere harakorwa ibibazo kugira umuntu ico ashoboye ari mu ba-infirmier, mu ba-aide-soignant, eka mu batekinisiye, mu mpande zose, muri kese, abantu bose bagakora ibibazo bivanye n'igisata bagiye gukoreramwo. Ariko ubunya kubera vyose bigenda bakwegera mu muganga CNDD-FDD, umwe wese akwega na harya, naco gituma akanovera kagiye. N'ubu ukozeko akubwira ngo urazi umuntu anzanye ngaha, bigira ivyo bashatse. Hariho abavuga ko bari mu mugambi, hari abavuga ngo bakoreye iperereza. Ivyo ntibiba bijanye n'uko aje gufata neza umugwayi, eka umwe wese aza akwegerayo. Uretse ko abaforoma badaheza ngo barangure neza ico bajejwe kubera igihagararo bafise mu mugambwe be no kutamenya, n'indongozi z'ivyo bitaro zirashira mu kaga abagwayi mu kutabitaho bikwiye, nko kubijanye no kubaronsa ivyankenerwa. Rimwe na rimwe hari ivyo babaha binyuranye n'ivyo bari gufungura vyo muganga aba yarabandikiye. Abakozi ntibagifise umwambaro ariwo uniforme, bambara izitabutse, eka rimwe na rimwe bambara izo bazi baba bakuye hanze, kandi urumva n'izo mpuzu bambaye bakuye hanze ziba zifise amamikrobe. Amashuka umurwayi aryameko yaratabaguritse, eka umurwayi agahitamo kuza yizaniye ishuka. Ubuzi ibintu umuntu akuye muhira, ariko kera vyamisurirwa harya, vyama ari bishasha, eka bigahindurwa bakabiramplasa uko amategeko avuga. Isoko rya RPA muri bamwe mu bakozi bakira rimenyesha ko aho bigeze ubu umugwayi ashobora no kuhasiga ubuzima kubura gitabara bivuye ku cuma gifasha mu guhamagara abaforoma capfuye ntibigere bagikoresha. Hariho vya vyuma twita ventilateur, vyose ntibigikora, nta chambre n'imwe televiziyo ventilateur ikora. Naco gituma urumva nta maintenance, nta suivi ihari. Hariho twibagiye, hariho za appel infirmier, zazindi zisineke uhamagara umuntu akeneye kugufasha, vyose vyarapfuye, nta na kimwe gigikora. Inyuma y'imyaka igera kuri 4 ibitaro Kira ari utumwako ubu bigeze aho umwasi ashaka gushikaho arivyo bisigaye bihurumbira ibindi bitaro ku kubura ibikoresho. Kera Kira yari hôpital de référence, amahopitale yose arungikamwo abagwayi, za Polisebe, za Bumereke zarungika abagwayi muri Kira. Ariko ubunya vyahindukiye, ni Kira irungika abagwayi muri za Polisebe, za Bumereke, eka amahopitale yose ngaho vyabananiye yuko bashobora kujera ubuzima bw'abagwayi. Amakuru RP ifise nuko no gutwara abagwayi ku bindi bitaro bitaba vyoroshe kubera ko ibitaro Kira bisa n'ibitakigira hose haba n'imwe, kuko nisigaye igendera fumba umwonsi mwinshi, rimwe na rimwe ikanazimira mu nzira. Kandi undura nk'uko isoko rya Curi bandanya rimenyesha ngo n'icuma gifasha mu guhindura umuyaga nkuba kiwukura muri Regideso kiwushira muri groupe electrogene carononekaye gisubirizwa n'igifise ubushobozi buke cane, ibishobora gushira mu ihumbi ivyo bitaro n'abagwayi. Ahantu hitwa TGBT, ahantu umuyaga nkuba ushikira, hariho icuma citwa diferenseri capfuye ca 1600 ampere. Hanyuma baca baracihoza barakinokora, baca bafata icari gihari ca 800 ampere baca baragisubirizaho. Ni kuvuga yuko muri uwo mwanya ariwo wose nazosubira kigasha yuko ibitaro bizoba bihagaze, ubuzima buzoba buhagaze mu majambo make. Ivyo vyuma vyose bipfa ntibisubirizwa, ntibibuza ko abarongoye ibitaro bama batora amafaranga yitwa karayo kubikoresha canke kugura ibindi. Ayo manyanga bakaba bayakorana no mu bwizatunga wo mu ntara ya Gitega azwi kw'itazirano rya Apollo, ari nawe abaye impapuro zemeza ko ivyo bikoresho vyaguzwe. Uyo mugwizatunga yoba arinde vy'ukuri, akorana na bande mu gutembagaza ivyo bitaro? Ni inkuru tukiriko turabatohoreza.